Okay. Um, iyi video ya mbere ngira ndabereke ni video ya ingene umuntu yo kwiyahogistra muri Atlantic Global Asset Management canke muri Questra World. So izi video tutorials ndazigize ku ba client bari Burundi bavuga ikirundi. So iyi video ni abantu bavuga ikirundi. Utavuga ikirundi nturabe. If you don't speak Kirundi, don't need to look at this video, okay? This video is specifically from our client in Burundi, okay? Now, ngendo tubigenza, umuntu yakurunkiye link ya parrainage, iba imeze gutya, aba ari link imeze gutya ya parrainage, okay? Ucuyishira ngaha mu byo bita muri URL, haja web address, okay? Hama uklika enter kuri computer yawe, donc ucuronka iyi page, okay? Iyi page ngaha ucushira numero ya portable yawe, donc ucugira plus 257, okay? Hama ugashirako ibiharuro bikurikira by'inumero ya portable yawe udashizeko 0, okay? Nturira gushirako 0, ugira plus 257 ni numero portable yawe ata 0 iriko, okay? Hama aha ugaca tuvuge par exemple reka ngire iyi numero sinzi ko bikuru, ugacugira email address par exemple, ubuya ugacugira email address, iyi ni example, aha ucushiramo email address yawe, okay? Ifo kumenya iyi numero ukayireka kunyene iri atayiriko naho, il faut yuko ushirako numero y'uwo mu agent yaguparraine, okay? Uwo mu agent yakugize parrainage, umu agent wese a créer account araronka iyi numero kugira ashobore kugira parrainage, okay? Hama uhejeje ugaca ugira ihingo register, okay? Iyo ugira register kubera urumva iyi email yarimo deja, reka ngire nka ikuki ugacugira register, ugize register ucuja kuri iyi page ikurikira. Hama aha ayi uca wandika tuvuge Martial, aha ayi ugaca wandika Niyonzima, aha naho ugaca utora igihugu, donc Burundi, okay? Ugize Burundi, aha naho ngo password modo pass from SMS, urabona ko wandika ngo from SMS, donc muri SMS yawe. Urashobora kutaba waronse SMS bivana na rezo uburiko, urashobora kutaronka SMS. Uronse SMS bazokurungikira password y'ibiharuro n'indome. Mugabo ntuze gushirako ijya agam yanyuma ubikureko. Hama iyo modo pass ucuyishira ngaha waronse SMS ugacugira create account. Ikonte yawe izoba yabaye créé, okay? Ata SMS waronse naho muri kuri portable kuri SMS kuri ya password nta problème, ucufata ngaho ugaca wandika ati don't receive ahabona handitse ngo don't receive an SMS resend by email. Donc ibintu kuvuga kugira utayironse barazi ko hari abantu batayironka kuri ku ma SMS, ucuyiklikako, uyiklitseko par exemple gutya baca bakurungikira ikiba gutya. Uyiklitseko baca bakurungikira email ya password ya baca bayirukira kuri email washiramwo imbere. Hama ugaca uyishiramwo ibyo biharuro n'indome, hama iyo modo pass bakurungikira kuri email, hama ugaca ugira create account. Aho ukurere ni ku créer compte ya Atlantic Global Asset Management. Ushobora kugura konti ya Atlantic Global Asset Management na Questra World, okay? Okay, reka tuzosubira ayandi ma video, ndaza kugira ayandi ma video y'ama step by step ingene ushobora kugira ibindi. Okay, bye.